Uravye abakinyi bari mu mvune ukaraba n'abandi baherutse kuza atamisi mishi yaciye batanga imyitozo natwe hakaba ariho n'abatarashika novuga ni ibintu biba bigoye cyane ariko ni match novuga twakinye n'abakinyi bose na effective twari dufise ari kandi ni match novuga ko hari ishusho iduhaye hari ikintu idufashije cyane dushobora gukosora kugira dushobore kwitegurira match ya Musanze neza. Kamara ntabwo twamubonye uyu munsi bitebye hanyuma tubwire no ku munyezamu wa Mane muri iyi minsi urimo namukoresha cyane niba ushaka kugenderaho kugira nimero ya mbere. Novuga Kamara kuva ashika après urukino rwa Mikara twakinye ntiyashoboye kwiyantrena natwe yaragwaye nibaza yuko twamusize Ikigali kugira ashobore kwiyantrena turabe ko ashobora kugaruka neza ashobora kugaruka n'abandi kugira ashobore kudufasha kuri match ikurikira. Hama Amani numunyezamu turiko turaprepara kuko uravye niwe munyezamu novuga yabayeregiriye kuri entraînement yashoboye gukora imyitozo yose be na Bonere na Adolphe numuzamu turiko turagerageza turabe nawe eska ameze gute ariko byo gutora umuzamu wa mbere birahara cyari igihe turiko turategura kumuraba kuma match ngene yikomporta ariko tugatena en compte na experience ya Bonere na experience ya Adolphe nibaza yuko prochainement ariyo dushaka kudesida eske ndazotangura mu igori. Coach parcours Rayon Sport ritime iriho uryanyeje na Nzinga uryo kitumubonyemo se uno mukinnyi ari kuri calibre yo kwakina Rayon Sport se bimeze bite ni jambo ngo musa Nzinga Eritier novuga Eritier n'umukinyi afise experience n'umukinyi azotwaporta ikintu kinini cyane muri effectif kuko uravye surtout nko kuri ligne mediane n'ahantu tubuza abakinyi cyane kuko uravye apart master na Roger dufise ubu abariko barakina abari bakoze imyitozo ni Blaise na Mbirizi ukaraba Mbirizi nawe ashoboye kuvamo uvuga uti kuri bande touche uravye no ku ruhande abakinyi tuba dufise ugasanga ndekwe turi oblige kumukinisha ku ruhande kugira dushobore kumaximiza nibaza yuko Eritier ari umukinyi kuri hajya hagati ari umukinyi azodufasha cyane kubera experience yiwe azonadufasha cyane gushobora gukarma pression kugira n'abandi bakinyi bashobore gukina. Coach umwanya umwe usigaye uraza kuwugenera iyihe poste hanyuma tubwire kuri Kabwiri kuza kwe n'iryari ndetse na n'umwe Paul Were. Kabwiri yashitse Kabwiri ari ngaha nuko taratangura imyitozo Paul Were nawe nibaza yuko muri indwi iza ashobora kuba hari nibaza yuko uravye abakinyi dufise hanze kandi ugasanga abakinyi ngendegwa ko biriko biraba compliqué gukompoza kuko uravyonana sihari ukaraba Rafael sihari Mbirizi agiye kubabara nukugerageza kwiga ngene umuntu ashaka kuraba ukaraba na Sam operation yiwe ntiraba usanga effectif ufise wasanga n'abakinyi bose ufise utegerezwa kumaximiza abari bashoboye gusimbura kuko mwabonye yuko twashoboye gukinisha abakinyi bose twari dufise kuri bande touche Mbirizi akababara hakabura n'ushobora kumusimbura nyovuga nukugerageza gukoresha abakinyi bose nukugerageza tukaraba kugira dushobore kuraba umukinyi dushobora kwinjiza muri kijya kibanza kugira ashobore kuza kudufasha eske ubu uravye imvune tugize eske Mbirizi azogaruka ryari eske ahantu twoshaka gushira imbaraga nyinshi ubwa mbere twariko twiyumvira surtout kuri point ariko no kuraba no ku ruhande kuko urabona yuko nyamba dutanguye guhengeka ndekwe no kuvuga yuko hari kibazo gikomeye kuko Paul Were urabona ko atawuhari ukasanga ona aracababaye Arsene yarababaye ukatusanga rero no ku ruhande ubu umuntu ategerezwa gutekereza umukinyi yoshobora kudufasha cyane nyamba wo ku ruhande nyamba wo kuri point nyamba wo hagati kuko ubu no kuraba eske equipe ngene imeze ukaraba ngene novuga umukinnyi ashobora kudufasha. Kocha kuba muje gukina ngaha i Muhanga nta bibazo bizabateza byo ko mutazitwara neza muri championnat cyangwa ngo bibabuze igikombe?
novuga ahi Muhanga ni kibuga twatoye ni ekipe ni kibuga twatoye kugira dushobora kudufasha kandi uno munsi twagikiniye ko nabonye yuko dushobora kwiadapta hariho ikintu dushobora gukuramo ngaha muri nani surtout uravye match tuzokwakirira ngaha nibaza yuko dushobora kwiadapta atakibazo uri wabwira abakunzi ba Rayon Sports batishimiye umusaruro uri murabereka muri iyi minsi cyane ko urabizi muri phase yare ntabwo bishimiye uko witwaye kuko wari uri ku mwanya wa mbere ekipe zirusha mu karindwi gusa biza kurangira utakaje imikino biba ngombwa ko abakunzi ba Rayon Sports batishimiye umusaruro wawe niki wababwira bashobora kwitega muri phase retour uravye ingene uravye championnat ndi uvuga ko umusaruro udahari uravye ekipe ya mbere amanota ifise n'amanota twe dufise dusigaje match zishika kuri 15 nibaza yuko ubu turiko turahatana malgré naho turiko turagenda duhura n'ibibazo bikomeye by'imvune nibaza yuko turiko turahatana nyovuga yuko abafana ni batuze ni baze kudushigikira nkuko basanzwe badushigikira ariko nibaza yuko ndavye match twakinye no munsi karaba na effectif twari dufise ukaraba n'abakinyi turiko turagerageza kwiadapta ku mvune turiko turaronka nibaza yuko hari ikintu dushobora gukuramo uri kumanaginga gute Blaise yagiye yagarutse nakinnye simpari uri kumanaginga gute uri kumubara gute hari n'abadatinya kuvuga ngo mwamuretse burundu mwamuhannye wowe uri gukorana gute na Blaise n'ubuyobozi nibaza yuko ubu mukinyi wese dufise ashobora kudufasha kuko uravye effectif dufise ukaraba amablessure hari nta mukinyi wo gusiga ku ruhande ndabizi abafana ntibishimye ariko novuga ikintu gikomeye no kuraba eske yo duhiki ico yo dufasha niki ubu ivyo twaraganiriye twaravuganye nibaza yuko no kuraba comportement yiwe ingene ariko aritwara mu kibuga nyuma y'ikibuga ariko nibaza yuko ubu abakinyi bose turabakeneye kuko dufise effectif ntoya ubu dushobora kuba dufise muri infirmière abakinyi barenga kuri 5 ugasanga muri effectif ni ibintu bigoye no gukompoza kandi Blaise n'umuntu afise experience nibaza yuko kumvune dufise ukaraba n'ingene ekipe ihari nibaza yuko atamukinyi wo gusiga ku ruhande rero ndazi ko abantu batishimye ndazi ko abafana nabo nyene bariko ubona bidoga kubera Blaise ariko nibaza yuko hari ikintu ashobora kudufasha ariko no kugerageza kuganira nawe no kuganira n'ubuyobozi twese tugakorana tukaraba ikintu cyo dufasha muri equipe kuko uravye kuri effectif dufise turamukeneye comportement ya Mitima capitaine karita y'umutuku n'abafana ntabwo bishimye babana mututso sohoka urayikoraho commentaire novuga uravye ni nervosité ni kutikontrola kuko twatsinzwe match iragira irahera nibaza yuko ni nervosité novuga iri hejuru n'ikintu nanje ntashoboye kwishimira nanje sinishimiye ngene yitwaye nibaza yuko nzokora ibishoboka byose natwe tukamuhana kugira turabe yuko ivyo ayo ma comportement ashobora guhera muri equipe kuko uravye ijya ni comportement atari umukinyi mukuru atari umukinyi yambaye igitambara cha capitaine rero nanje sinishimiye nanje mfatanije n'abafana sinishimiye no kugerageza rero gufata ingingo kugira ivyo bintu ntibizo bisubira cyane mugarutse kuri effectif nto mufite ariko umuntu ari gukunda ntabwo muragira typical namba nayo n'uhamwe ushobora kubatera iki kibazo muzakemura gute mugiye kujya muri phase novuga uravye abakinyi bose dufise ukaraba Musa esenu amaze iminsi 2 ashitse ukaraba Kamara nta mitozo yarafise ukaraba Prince no kuvuga natwe biratugora gushobora gukompoza kuko abantu batari regulier surtout uravye imvune ukaraba na regularité muri mu match rero ni kibazo tugiye kuraba turabe eske tugirira ikizere nde ashobore kutuzanira imbaraga hariya bidakunze turondera umundi mukinyi novuga ashobora kuza kuturanforsa kuri nimero 9 kugira dushobore kuronka umuataka ashobora gukina hariya match zose.